Muraho hari mu gitondo ku munsi w'Imana ryari igenekerezo rya kabiri Myandagaro mu 2015 neza na neza ahahoze Gare du Nord mu Kamenge. Imodoka yarimwo General Adolphe Nshimirimana yarashwe n'abari bayitwaje ibigwanisho bikomakomeye hanyuma batwara ubuzima bw'uwo mu generale n'abari bamucungereye. Ariko ubu tuvugana imyaka 10 irarangiye igandagurwa ryiwe ribaye, ariko nta kuri kwigeze kuja habona kubagandaguye Adolphe Nshimirimana. None vyagenze gute? Ninde mu vy'ukuri yishe Adolphe Nshimirimana? Ku vy'ukuri ntawo biharira ko cari igitondo kibi cyane ku bakunzi ba Adolphe Nshimirimana, cyane cyane abanyakamenge. Mu gihe cy'isaha 2:20 niho imodoka yiwe y'ubwoko bwa Toyota Hilux double cabine yarimwo abasirikare batandatu yugaye ibarabara rya RNE. Ico gihe imodoka ya General Adolphe Nshimirimana ikaba yarigeze neza na neza mu mayira abiri hagati y'ibarabara rya RNE hamwe n'ibarabara ryitiriwe uwa 28 Munyonyo. Iyi modoka ya Adolphe Nshimirimana yashatse gukatira mu ibarabara rya RNE, ariko iyo modoka igihindukira yarashwe irokete ya mbere irayihusha. Uwo mwanya nyene Adolphe hamwe nabo bari kumwe bacibaza ivyabaye, imodoka yarashwe iyindi rokete igira kabiri mu gice c'imoteri. Uwo mwanya nyene ikiraswa iyi rokete igira kabiri, umudereva yaratwaye Adolphe Nshimirimana yahise apfa ako kanya, ariko Adolphe wewe ashobora kuba yahitanwe n'amasasu yakurikiye igihe bari kubararasisha mitraillez inyuma y'iyo rokete. Ivyo bikimera kuba, igisagara cyose ca Bujumbura abaho bayigaraniye mu mazu bategereje ikikurikira kuko bari batekewe n'ubwoba. Kuri uwo munsi nyene w'Imana ku isaha 5:13 Wirinyamitwe yari umuhanuzi mu bijanye n'itangazamakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu yatangaje ku rubuga rwiwe rwa X canke Twitter ico gihe ati mpejeje kubura umuvukanyi Adolphe Nshimirimana ntakiri imisi y'abazima. Uyu mugenerale Adolphe Nshimirimana yari umugenerale yegereye Pierre Nkurunziza cane ku butegetsi bwiwe, ahubwo vyanavugwa ko yari nk'inimero ya kabiri mu gihugu c'u Burundi. Uyu mugenerale yaragize uruhara rukomeye mu ibiraruzwa rya coup d'etat yo mu mwaka wa 2015. Yari coup d'etat yari igamije guhagarika Pierre Nkurunziza kubera ko yari yahonyoye ibwirizwa shingiro mu kwihagira ikiringo ca gatatu atabifitiye uburenganzira. Uwo munsi Adolphe Nshimirimana agandagurwa yategerezwa kwitaba inama y'umukuru w'igihugu yari kubera Igitega. Aha rero hari amakuru yemeza ko icwa ryiwe rishobora kuba ryari ryateguwe ngo kubera ko hari abamukurikiye kuva muhira iwe mu Kigobe kugera aho yiciwe muri Gare du Nord. Aba rero bamugandaguye kuri uyu munsi bari bakomando karuhariwe bambaye ibirinete binini hamwe n'inkofero z'ugwatsi rubisi, bari bitwaje ibikobo biremereye RPG-7 ibirokete hamwe na vya mitraillez. Bano basirikare mu kugira ngo bamugandagure bari mwibarabara ryitiriwe uwa 28 Munyonyo hamwe na RNE bigize nkaho umenga bariko baracunga umutekano nkuko vyari bimenyerewe mu gihe haba hagomba hace umutegetsi. Ariko iki gihe hoho sinkwari gucunga umutekano w'umutegetsi, ahubwo nyabona kwari kugira ngo bivugane ubuzima bw'umutegetsi General Adolphe Nshimirimana. Nubwo yabaye umukuru w'iperereza ry'u Burundi kuva mu mwaka wa 2005 kugira mu mwaka wa 2014, ntiyigeze aperereza ngo amenye ko ari we bariko barakurikirana ubuzima bwiwe bashaka kubuzimanganya kugeza ku wa kabiri Myandagaro aho yitavye Imana. Ariko imbere yaho akaba ari yaratabaje ngo baratwishe, ariko ngaho hakabura n'umwe aza kumutabara. Umunsi wakurikiye hari igenekerezo rya gatatu Myandagaro muri uwo mwaka nyene, uwari umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyakwigendera Pierre Nkurunziza yabitangaje ko hokogwa ibishoboka vyose akamenyekana uwakoze aho kabikabishe agahitana ubuzima bwa Adolphe Nshimirimana. Ariko nubwo yategetse ko aba bantu borondegwa, uyu munsi imyaka 10 irarangiye abishe Adolphe Nshimirimana izuba riva bataramenyekana. Ariko nubwo biruko, inyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza bikanka, hari intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi zagiye ziricwa mu buryo butangaje. Reka duhere kuri Jabikomagu. Uyu niwe yari chef d'etat major igihe President Ndadaye yicwa, ahubwo mbere vyaranavuzwe yuko ari bashobora kuba yaratanze itegeko ryuko bashobora guhirika ubutegetsi bwa Ndadaye. Uyu Jabikomagu yagandaguwe muri Myandagaro igenekerezo rya 15 indwi zibiri zonyene inyuma y'igihe Adolphe Nshimirimana nawe yishwe. Bikomagu yaravuye kuri messe des officiers ari kumwe n'umwana wiwe. Umuntu ari kwipikipiki yaraje yitwaje inkoho yaramukurikiye araza aramurasa
hanyuma acikanira mu bitaro Bumerete bisanzwe biri mu gisagara ca Bujumbura. Umwaka wakurikiye hari mu mwaka wa 2016 naho hagandaguwe intwazangabo nyinshi, duhereye kuri Darius Ikurakure yishwe kwigenekerezo rya 22 Ntwarante uwo mwaka nyene w'2016. Uyu musirikare Darius Ikurakure niwe yari komanda wa batayo Jenny de Komba yo kumuzinda. Uyu musirikare Darius Ikurakure nawe nyene yarashwe n'umuntu atigeze amenyekana igihe ari mu nyubakwa za Etat Major Generale kuri uwo munsi w'igenekerezo rya 22 Ntwarante muri uwo mwaka nyene. Kuri uwo munsi nyene uwundi musirikare azwi ku izina rya Didier Muhimpundu, uyu yari cegera c'urongoye service z'amagara y'abantu muri Etat Major Generale, nawe yarasiwe mu gisagara ca Bujumbura aho yari asanzwe ateramiye mu kabare. Saba gusa hari n'abandi bagandaguwe muri uwo mwaka nyene w'2016. Aha twovuga General de Brigade Atanazi Kararuza. Uyu Atanazi Kararuza yari umuhanuzi mukuru mu biro vy'icegera c'umukuru w'igihugu mu bijanye n'umutekano. Uyu bamwicanye n'umugore wiwe mu gitero sindamusi c'abantu bari bitwaje ibigwanisho. Reka twifurize iruhukiro ridashira abantu bose bahitanwe n'ibi bitero. Hanyuma nanje nkwifurize kugira ibihe vyiza wewe wafashe akanyu kankurikirana. Jewe twari kumwe muri iki kiganiro, nitwa Abel Wiringiyimana nk'ibisanzwe. Gerageza ukore subscribe kugira ngo tugire umuryango wagutse, hanyuma kandi ntuzokwigere ubura ikiganiro buri ukongera gishizeko. Imana iguhe umugisha.